ingoma icyo ifasha mu karanga k'abarundi ni ikintu kinini cyane. Ingoma iraduha kwibuka ba sokuru cyane, ikaduha kumenya igihugu cyacu iyo cyavuye niyo kiriko kirajya. Nico gituma ingoma, niyo tuvuga ingoma turumva yuko ari igihugu. Rero iyo turiko tuvuga ingoma turumvamo n'irindi jambo yuko igihugu nacyo nyene cyitwa ingoma. Rero ingoma izi tuvuza turazikunda kumvo yuko turabarundi dusanzwe turi no muri iyo ngoma nyene. Sanzwe mubona yuko ingoma yonyene irahagije guko mu bintu by'imico y'ikirundi irimwo. Murabona ikoze mu giti, nta kintu c'icuma kirimo c'abazungu, kandi murabona hariko urushato, kandi urushato nago ni ikintu kiva ku gitungwa nyene ibi vyino mu Burundi iwacu. Ico gituma no mu gutamba harehare twe twisunga ibintu by'imico y'ikirundi. Ico gituma rero ibintu ingoma niyo turiko turavuza n'imirisho murabona usanga ari giti nyene, kandi murazi niyo bariko baravuza keshi bisunga indirimbo zijanye no gushimagiza igihugu c'u Burundi. Yishinze gushiraho ikigo mpabuza karanga Maison de la Culture kizokubakwa hano aha mu ntara Gitega, kikaba kizoba icirore uzokigendera azobonamwo ivyerekeye imico, akaranga n'imigenzo bituranga nk'abarundi. Twifuza ko iri sabukuru ryodufasha gutegera neza iyo tuva, aho tugeze niyo tuja, maze dushobore gutambutsa abarundi mu nzira y'iterambere rirama.